bakunzi ba Axia Vibe TV, iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu. Axia Vibe TV mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Amahoro muraho murakomeye. Ndagarutse ndi kumwe n'abantu bambaye umwambaro udasanzwe. Ego jewe Josiane Manari utsakipe kuri Axia Vibe TV. Reka rero abatumire bacu batwibwire here bavuganje. Murakoze cyane uburyo bwanjye turi kumwe nande ndashimiye ndetse najewe nyine nkora ibitaro bya serikali mu Kamenge byari militaire murakoze cyane. Desire na Donald turabahaye ikaze kuri Axia Vibe TV. Bakunzi bacu rero murabona ko turi kumwe na Desire na Donald bambaye umwambaro bagiye gutuma je batampaye ntibaranyishura mbega mperi uburyo bwanjye. Desire sabwe mwotubwira uwo mwambaro igituma tutawuguhaye mbanze ndagusiga igituma tutawuguhaye. Uwo mwambaro novuga nti umwambaro w'akazi, umwambaro w'igifundi nk'uko abandi bose babivuga. Naje ndi umufundi mugabo ya ego ndabizi ko ushobora kuba umufundi naje naho mbona ndawambaye naramuka mvuye ngaha aye nsanzwe ndyangura imirimo ya misi yose. Uwo mwambaro ndawusiga ngaha urabona narakutari aho tegeza usanzwe urangurira umwambaro wa misi yose naho narakubaza ko umufundi koko amajewe nibaza ko utategeza kuwambara. Nico gituma rero twakwinovye kuko ntituramenya ko dusangiye imirimo. Murakoze cyane nibarampa akazi. Donald sabwe ngaha mwambaye umwambaro umwe na Desire. ego kandi ngaha muri iki kigo twovuga ko babita baki je nabonye benshi banyuragirana. ingene batwita, bamwe batwita abaforoma, abandi batwita abavuzi, abandi batwita muganga, biva kuwuriko arakwita. Urumva rero ngaha twaje kuhakora nk'aba infirmière, mumbabarire ko infirmière mumbabarire ko ndakivuze mu rurimi mvamahanga, kuko urumva iyo umuntu avuze ngo ni umuforoma ntabwo turabaforoma na gahoro. Ni muforoma oya ntiturabaforoma none cyavuye hehe? kubera uko kuntu mu gifaransa bavyita ngo ni infirmière. Abarundi barakunda kwitiza ayo mazina bakajegeranya aca baraba icegeranye naco kuko umuforoma niwo bita umu infirmière baratandukanye cyane ku mabanga bajejwe. Murakoze cyane. None ndetse sabwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe umu infirmière tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu, ego mwebwe nk'aba infirmière n'aba infirmière muyumva gute? uwo munsi wahariwe umu infirmière n'umu infirmière musanzwe twebwe turiyumva nk'uko mugenzi wanje yariko arabivuga ko umuforoma n'umu infirmière batandukanye. kugira ngo murabizi kera tutaratera imbere novuga ntitutarabasibirize ngo twige kare umuganga yaraza akabwira umuntu ati kora iki atawe yacitse musanzwe yagikora nk'uko yakimubariye. niyo bita umuforoma. ugasanga icyo kintu nimba agiye kuvura umuntu akabwira ati mutera urushinge uku atazi ngo amuteye amazi yamubwiye ati tera aha mutera uku gusa yakurikiza ibyo bamubariye. abo bari abaforomesiteri yaragenda akamubwira ati kora iki gusa nta kindi kintu yabaza yarigize kita gusa abo gukoresha mubariye. mugabo uyu munsi turanaryoherwa cyane ko uyu munsi kubaho uyu munsi tuwita iwacu nk'aba infirmière. uyu munsi twebwe dukora ikintu tuzi kuko twebwe
ico nimba mbwiye ati ngiye gutera umuti ubuye mba nzi indication yawo nzi contre indication yawo nemba voie d'administration mba ndayizi sico kimwe na babandi baba babwira ati tera aye bapfa gutera nyene nk'uhawe itegeko mugo uwo munsi jewe ndagenda mvuga nta ndisui ko ngiye gutera umuti aho ndawutera ndahazi ukunda gutera ndakuzi n'igituma ndawuteye umuntu yarashushe agwaye infection ndamutera antibiotique yarafise ikindi kibazo kinakiriya aye banzi igituma ndabikoze none rero buriyo twe ku munsi turumva ko natwe ubwira umwanya n'isaha ufise ijambo ufise natwebwe ibyo dushoboye utwi tunavuga isi yose ahubwo fatiye aho nyene neza wavuze yuko mwabize mwishuri none wo maze imyaka ingahe uri umuforoma murambo bari uri umu infirmier umaze imyaka ingahe uri umu infirmier jewe ndakwije imyaka 7 nkorera ngaha mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge ukiva ku ishuri waciye uzaha kuva mvuye ku ishuri urabona yuko nyene hari ubuzima bugora naramaze imyaka 2 urumva nahejeje ishuri ndindiriye hanyuma iyo myaka yose 7 niyo ndayivumvuza imyaka maze ntangira akazi ngaha murakoze cyane Donata Desire hari ibintu yavuze kumenya aho utera kumenya ubwiriki hama twaba tuzi ko kenshi mu bitaro tuhasanga bayita ama service tuhasanga ibikorwa byinshi hariyo n'amazina mu byita none aba infirmier n'aba infirmier mukorera mu service murakoze nagomba nakubwiye ko umu infirmière twovuga ko atagira imbibi gute batwigisha twakira tukongera tukereka abagwayi iyo bashobora gutumbera no bita muri accueil batwigishije ko dushobora kwakira umugwayi imbere y'uko umuganga docteur ashobora kumuraba akamusuzuma tukaba ari twebwe tumuraba byimbanze aho ni muri urgence twaheza tukamufasha umuforoma ariho ngo ategure imiti muganga yanditse ayitange uko yayanditswe aheze yumve ko atekanishije waja mwitura yongere aherekeze abamaze kuba baremvye cyane nibyo twofata ko ahanini ibisata rero biriho ni byinshi urumva ko twavuze muri accueil hariho urgence hariho mu bakomeretse ariho bita muri chirurgie muri pédiatrie mu bana mu bavyeyi no muri médecine interne aho hose umu infirmière uzomusangaho farumasi no muri farumasi aho bagurira imiti aho bagororera abakongataye muri kine naho hariho abahakorera mbere ubuhoho aho ubuhinga buziye usanga bari no mu buhinga bw'uko baheza bakabona icyo baciye muri facturation barajyayo nawe kubera ama-acte médicaux nibo baba bazi yavuga nibo baba bazi ayariyo murakoze cyane none ndetse Donata ndamutahura fasoni kubara mu infirmiere twakuze menga nibo bonyene nk'umushinga nahe wiyumva gute nawe uri muri uwo mwuga jewe nk'umushinga ntahe muri uwo mwuga ndumva binezera cyane kuko uyu mwuga navuga nti ni umwuga utoroshe bisaba ko ari umwuga ujamwo uvyiyumvamwo ni umuhamagaro navuga nti uzamwo kuko n'abandi bashobora kuja kwihebera Imana bakaja mu bindi bisata bitandukanye rero navuga nti twebwe umwuga dukora ni umwuga bisaba ko uri gukora ikintu kiri muri wewe wumva ko unezererewe jewe nk'ubu nomera nk'ushinga intahe gatoya jewe kugira ngo niyumvire ko kuja kwiga soins infirmiers navyumvise nk'uko nyene jewe nahora mbona umuntu agwaye ukaja kwa muganga ko n'umuntu ukuntu bamwakiriye
ukabona umuntu ko yareje ameze, ukabona ko umuganga agize icyo amufasha wamwefirime imbere y'uko abonana n'umuganga mukuru, ukabanza yarashushe yari yarameze nabi, ukabona ukuntu infirmiye amwakiriye, ukabona ko amufashije. Je bica biheraho ndavyumvamwo, nkumva ko mfashije umuntu aje aremvye ameze nabi, kuko hagiye umuntu aje aremvye uwa mbere nimba yarashushe umuntu atanguye kumutimya ubwo bushuhe, burya niwe muntu wa mbere abona yuko amugiriye akamaro. Rero vyaciye biza uko nyene, ndumva yuko atakindi kintu na kimwe noja kwiga universite atari ivyo infirmiye. Naho vyahereye rero kumva ndi gabo umwefirmiye, je suis fière yo kuba ndi umwefirmiye yo gufasha abantu. None Donasi, wewe kugira uje muri ico gisata kuvyiga barakoriyanse, n'umuryango wakubwiye ati genda, byagenze gute? Jewe kubera ndi waho hambere haheze imyaka myinshi ndi muri uwo mwuga, ntabeshe ija muri hejuru y'icumi sinabona neza ico nkeneye, gusa naranezerwa no kubona umuntu yambaye itaburiya kubinyerekeye. mugabo jewe ngira Imana y'amahirwe baranyuriyana, usanga abanyuriyanse gisata nkunda cyane kiza cyane. Uti gute? Nimba ari ikintu kinezera umwefirmiere cyangwa umwefirmiere, niyo uhuye n'umuntu wigeze kubona aremvye, ukabona agendagenda ameze neza akomeye, ni ikintu ca mbere kinezera umutima w'umwe uwo ari we wese. Mugabo Donate ntaguciriyemo, nta numva ngo abakobwa bajayo kugira ngo amashuri here n'ingoga ngo baje kurongorwa, ako kantu wewe ntacyo kavuze. Afa kurongorwa iyo n'iyindi dosiye, kuko hariho abarongorwa n'ingoga batize ivyo, hari n'abarongorwa batevye barize ubuforomo ubw'infirmier. Jewe rero kuri ico umwinfirmier wa kera yari afise umuvyeyi aba aye barize universite bagakurikirana igisata kimwe. Kuri muze yacu rero suko vyari bimeze, wategerezwa kwiga vyose. Ni ukuvuga hariho akeye, wategerezwa kuba uzi ko umugwayi azomererwa nabi cyane kungene wamwakiye canke amererwa neza kungene wamwakiye. Iyo ntawe bwa mbere. Ica kabiri batwigishije bazi ko azodutwara ahantu hazoza umuntu afise indwara iyo ariyo yose, wewe utegerezwa kumushira mu buryo kugira ngo ashobore kuzoronka umudogiteri mukuru ari uko wamaze gukora ivya mbere. Narmare nimwe Desire yavuga muri nk'abihebera Imana, mwakira bose mutazi iyo bavuga ngo twebwe wategerezwa kugenda gutangura akazi uzi gusasira umurwayi, uzi koza umurwayi, uzi gutera imiti yose, haba mu mitsi, haba mu nyama, haba munsi y'uruhu. Ivyo byose wategerezwa kubizi. Hanyuma wategerezwa kubuzi kuraba muri microscope, kuko hariho ibipimo vya mbere wategerezwa kubuzi. Wategerezwa kumenya kubona malaria, kubona inzoka jibanze, ivyo wategerezwa kuba ubizi. Hanyuma wategerezwa no kubuzi kumenyesha la promotion de la santé, l'éducation pour la santé kera, kuko umugwayi yagushikiye kirazira ko avaho atacu umutekereye yerekeye kungene urwaye. Uranyibukije naho urabona ku mavaccin yuko babanza gufata umwanya wo kwigisha, bakigisha abagwayi batandukanye. Ahubwo aciye mfatira aho nyene hari ikintu rero muvuze ngo gutera mu mutsi, ngo gutera mu nyama, ngo gutera munsi y'uruhu. Mbega Desire, hari ibibazo muhura navyo muri uwo mwuga? Muri uyu mwuga dukora navuze yuko umwuga wacu utoroshe na gatoya. Ibibazo ntibibura mugabo, ariko tugerageza kurengera ivyo bibazo nyene, kuko uri gukora ibintu ukunze unezererewe. Mu bisanzwe umwuga wacu nk'uko mugenzi wanje abivuze, dufise imiti dutera ubwoko bwinshi.
turayi dutera mu mitsi uko mubivuze mu nyama mu ruhu iyo miti yose bisaba ko uyitera na wewe wikingiye ukingiye wewe wikingiye n'umurwayi kuko umurwayi urashobora kumutera wa muti ukamutera nabi ukamutera atatega kuwuterwa ugaca usanga umuteye iyindi ndwara nk'icyo oye uramutse usanze umuteye kutariko ukamutera indi ndwara urumva ko icyo ari ikibazo uteye ikibazo we nawe uraciteye kuko na wewe urabona ko ukoze ikosa ugumana uramora mu mutima hanyuma nawe umuteye nawe utikingiye hari indwara nyinshi nk'umwuga wacu zandukira yesi nikingiye ndamupfuye kumutera rero uko ariko kose nanjye ntikingiye ashobora kwandura usanzwe murabihe mu bisanzwe umwuga wacu umwuga utoroshe na gatoya nico gituma babigisha umwanya muremure je nahora numva kera paramedicale ingene banayoberwa rwose bakagira gute ntiyapfa uwo ari we wese ayizemo none Donata ego harimo ibibagora muri uyu mwuga none turavye au niveau international ku rwego mpuzamakungu infirmier mw'ivyo bimugora mw'ivyo bigira gute iwacu mwe mubona hariho ivyahindutse wowe wavuze kuri wa kera ivyahora bibagora kera no munsi hari ico bacariyongereye canke n'ubu haracyariho ibibazo uravye n'ingene n'agateka babaha uravye mu mpande zose umwuga wacu nk'uko twabivuze ni nk'umuhamagaro c'est une vocation aho rero ntiworindira cyane ku bantu bo hanze gusa biranezera umutima wacu kuba dushobora gukora icyo twiyemeje guhura ububabare kurasura abarwayi no kubona ko tubaherekeje ariko iyoba abadukunda ab'imbere yacu abadutwara barimbura akigoro tugira bagaheza ntitusabye impembo ntayo boronka ku by'ukuri ku by'ukuri ntayo twoboronka kiretse ko dusaba gusa ko tugira une considération dans la société kiretse ko tugomba ko botworohereza muri ako kazi tugakora dufise ibikoresho bikwiye tugakora tubona ko nabo turiko turabikorera babona ko dufise ico dukora ico tumaze ahubwo nciye mfatira aho nyene mbega abaganga ko mwavuze ko mugira ibibazo hari akassurance kanyu spéciale babagirira barabasira mwebwe aba infirmier kubera witoboye ugize gute hagize ingorane ubwira bavuga ati hari akassurance babagirira kugira ngo izo ngorane zishobore kubatenye kugabana mu bisanzwe akassurance karahari mugabo ugiye kuraba hariho ko bita indemnité de risque mugabo ugiye kuraba ingorane tugira ukabona amariske ari muri uwo mwuga wacu novuga ntibigoye nako ka indemnité basanze badutegekaniriza kuko usibye ko ugize duhura n'ivyo bibazo vyo ko nshobora gukomereka nshobora kwandura indwara iyi n'iriya aye hariho n'ayandi mariske duhura twe twakira yabivuze mugenzange twe twakira abantu b'ibibazo bitandukanye uwo mwanya je ndashobora kugenda nkabuza mbona aho ndi haje umuntu arwaye mu mutwe cyo nkora akanyekiza amakofi kandi ayo makofi ndayamira kandi sinde kagwana nanje ngenda kuraba ko namutera agati kugira tekane ivyo rero nico mugenzanje yavuze ako ka indemnité iyo considération ivyo dukora ndavuga ntibihuye nako ka indemnité dutegekaniriza none ahubwo ikindi naco hari igihe jewe nabubatse nka Donata sinzi murarara ngaha muririrwaha ukumva ngo umuntu yaraye agahakwa no kwirwa none nk'ibijyanye n'amazamu navyo murabona ko babashimisha iryo joro bawemeye guheba ibyawe nk'abantu akunda gutera amacanga yokora utundi by'amazamu navyo ga Donata ubivuga kwiki
urumva nuko nakubwira naho nyene uburere twebwe twishinze gutabara gufasha umuntu uwo ari we wese uko ameze kose uko ajya gusanga kose isaha ntituyizi twebwe nta muforoma yovuga ngo afise amasaha y'akazi oya ntayariho kuko bishobora kwaduka ngo batashe usiga umuntu ariko aranihahara kugira ngo utahe ategerezwa kuba umuntu wundi amusigaranye amazamu twebwe ukora mu gatondo ugashika umusango dukora mu masaha 28 ku masaha 28 kandi naho twariko turavuga abatware bakwiye kutubara kuko dukora amasaha menshi cyane nta mayo supplémentaire umuntu araba yubatse akarara mu gahinga asize umwana asize umugabo cyangwa umugore ntagira naho rero tugira ikitubabaza cyane aba bashefu abaganga abadoktora kuri barize kandi byinshi kandi twebwe turakora ariko baraheza bakatwegira ati uyu muntu reka tugire ibi ariko ntibigera bibaza ko badashobora gukora ari bonyine twari turatuza kwivura ntibikunda nta muganga akora wenyine par contre umu-infirmier cyangwa umu-infirmière ari hariya muri centre de santé arafasha wenyine kandi ubuzima bugasubira mu buryo ahubwo nyine cyemaza Desire uri kuravuga aho ni iki wahanurira nk'umuntu yumva ashaka kuba umuganga naho muri muravuga turabakeneye benshi kabaye benshi mbega aba bambaza ngo bazoca bahembwa iki ubwabo ni iki wohanurira abajene abantu bakiriko bararondera orientation y'ubuzima kugira ngo baze muri uyu mwuga mu bisanzwe icyo nohanura umuntu wese yumvira kuza mu mwuga musanzwe umujene twese twarabaye jene ubona uti jewe ndashaka kuzoba hirya y'ejo mu bosi ameze uku afise amahera angana uku rero muri umwuga wacu ntuza muje kurondera amahera ntuzamo uje kurondera amahera uzosanga uwushitsemwo uri gukora abantu uri gukora ibintu bidahuye n'umwuga kuko uzorondera ko uvuye nampa amahera uvuye ni mpaka agire ko ndayizamu rero umunsi ntegerezwa kuronka ibintu biriya aye urya nawe ujyane mu rudandazwa na jeri mu rudandazwa reka mbwire umurwayi ko ndamutera umuti ari uko mpaye amahera ni ukuvuga icyo nobahanura ushaka kuba umugwizatunga novuga nti asa amahera menshi ntavuge ngo ari kuronderera muri umwuga wacu muri umwuga wacu novuga nti twaje kurondera ijuru gusa ira kubona yuko dusitabirije abantu byo gusa nande yo kuvuga ngo ko ikiganga bumva ngo bahemba menshi ko abantu benshi aho hose ngo hamujya n'umuganga washi wambaye ishati usanzwe amahera menshi bahembwa kuko ubwabye ukuntu umuntu akora nyene bitanga naho gashira ukabute babaha uvuga nta karusho kaka cyane kari gusumbya abandi bakora ibindi tubasabire rero abajene ibaze bazi ngo baje kurondera amahera ibaze bazi ko baje gukorera Imana gusa nicyo gituma rero nkeka atari benshi biga uwo mwuga yareka tubatera intege kubera ko byaro no musigo bizoba birejo kandi n'amahopito aguma agwirirana twizere neza yuko akamo kanyu kazoshika kure kandi je mpora mbona ego sigikogwa singombwa ariko keshi y'umuganga yakwakiriye neza nukuri nawe mu mutima urumva kunezerewe kumbure nawe akazokorohereza mu bindi kuko twese burya kandi nawe nararyoherwa yabonye ko umuntu amwakiriye neza akabona ko amunezereje akoze yategerezwa nawe na mu mahoro aratekana rero numvise ibyo muvuze ndabisaba Imana ndabisabe nibaza yuko botegekanya nk'akantu miseze abarimu barabahaye amaparcelle bategekanye nk'akantu umuyefirimiere babarose nk'agaparcelle basi mupfe nawe murondera amabuye n'umusenyi mugabo babarose nk'ahantu basi namwe hamwe umuntu azovuga ati naravuye abantu b'igihugu naravuye abene igihugu bwabo ndi nanje ndafise ikintu none rero twoganira byinshi nitwoheza ndanezerewe cyane
jewe narashaka kwiga ubuganga kandi nkeka nzohava ndabwiga nshaje kuko nanje ndakunda mvura umuntu akire. Hari ibintu twigirira nyene natwege nyene turabaforoma twebwe turabaforome sitere cyane cyane abamama usanga nyene hari utuntu usigaye uzi. Ndakunda abaganga cyane, ndanezerewe n'iki kiganiro, ndanezerewe n'umwanya wanyu mumpaye kandi iry'Imana mukorera nk'uko mwabivuze. Je ndibaza yuko uyu mwaka utazohera je Donata na Desire itabampiza. Amen. Yari Josiane Imana ariyo kuri Asia Vibe TV. Ntakirutimana Donata kuri Hôpital Militaire Kamenge. Ndashimiye Desire Turashimiye cyane n'uri inyuma ya kamera Emeline Mukutsa kuri Asia Vibe TV. Mugire commentaire, mugire share, mugire s'abonner, tubandanye turyoherwa kuri Asia Vibe TV kwemera kugira ngo